Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira n'irya sango ry'amakuru mu Kirundi tukayahera ku ngingo nkuru ziyagize leta y'u Burundi ngo yashize imbere ibijanye no kugwiza umwimbu mu gihugu kugira haboneke iterambere rirama bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuri uyu wa gatanu mu nama n'intumwa ziba nk'isi yose ziri mu rugendo hano mu Burundi kuva kuri uyu wa kane. Turababwira n'ibijanye n'imyiteguro yo gukora ikibazo ca leta ku banyeshure biga mu mwaka wa nyuma, ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza hanini ubu ngo bariko barasubiramwo ivyo bize mu ishure babifashijwemwo n'abigisha babo. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa kugwiza umwimbu mu gihugu ni kimwe mu byo leta y'u Burundi yashize imbere kugira haboneke iterambere rirama bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuri uyu wa gatanu mu nama n'intumwa zibanki y'isi yose ziri mu rugendo hano mu gihugu cy'u Burundi kuva kuri uyu wa kane. Je voudrais vous mettre au courant des priorités majeures que le gouvernement a déjà identifiées. Ibikorwa nyamukuru igihugu cashize imbere no guteza imbere umwimbu wo mu burimyi no kuzana ubuhinga bwa none bwo guhingura umwimbu ukugwiza ibigize ubutunzi bw'igihugu kugira ngo ibishoka hanze ku ruhande rumwe bigwire gutyo n'ivyo kubisubiriza bigwire ugusubiramwe ibigize ubutunzi bw'igihugu uguteza imbere inyubako harimo ubuhinga bwa none ukubana n'ihindagurika ry'ibihe hamwe no gukingira ibidukikije ukuronsa akazi abantu kugwiza ukungene akazi gakogwa mu burimyi mu gucukura ubutare ba mukerarugendo uburovyi no kwinjira mu miryango y'akarere itandukanye. Fashe kano kanya kugira ndabereke iyindi migambi yashizwe imbere harimwo umugambi wo kubaka indarayi uvinza Musongati Gitega Uvira Kindu umugambi wo kubaka ibarabara rimwe abiri Bujumbura Gitega umugambi w'inyubako nyinshi gusiga amabarabara ikaburimbi no guteza imbere inyubako zo kuvomera. Nashaka ku izina rya leta y'u Burundi kubashimira ukuntu banki y'isi yose ifasha Burundi kugira ngo ubutunzi bwiyongere ubukene buranduranwe n'imizi. Ndashimiye cyane mwebwe mwaje kuraba Burundi kugira ngo mwirabire ingene imigambi ifashwe mu mugongo ni banki y'isi yose yifashe. Twizeye ko iciyumviro dufise cyuko mwokongereza imfashanyo muduha ku mafaranga leta ikoresha cumviswe kandi kizofatirwako. Accordé au Burundi a été entendu et sera prise en compte surtout dans le cadre de la mobilisation des ressources de l'IDA. Ishirahamwe Orikome naryo gishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta gibaza ko ukutubahiriza amasezerano ahuza banki y'isi yose ni banki nkuru y'igihugu BRB bishobora gutosekaza imigenderanire y'u Burundi n'abayifasha. Gabriel Rufyiri afatira kugwandiko ibanki y'isi herutse kurungikira banki nkuru y'igihugu n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta yerekana ko izo nzego zitubahirije amasezerano yo kuriha ivyakozwe mu kiringo kitarenga imisi 10. Amafaranga ya banki y'isi yose kugira akoreshwe hari ibintu bisabwa amareta harimo rero ukungena amasoko agomba gutangwa. Ivyo rero kenshi muri leta birabagora kumvo nyinshi arico gituma twebwe twipfuza yuko muri leta ubwa mbere bo kubahiriza ivyo baba basabwe cyane mu gukoresha abahinga kuko nk'ubu mwarabonye muri yakete bavuga bati mwari mwaduhaye abantu dukorana mugabo bantu twasanze mwabahinduye. Ico rero ni ikintu kigoye cyane kuko urumva uwo twita interlocuteur umuhinduye ntumenyeshe uwo mwariko murakorana
nukuvuga ko haba habaye kimwe twita vice de procédure uburyo bwagomba gukoreshwa bwakoreshejwe urumva ivyo bice bingaruka mbizuko amafaranga bwa mbere ashobora gusubira inyuma cyangwa bigahagarara mu bintu rero bijanye no gutunganya ibintu by'amafaranga ikintu bita procédure ukungena ibintu bigomba kugenda bihinduze bigagenda ukundi nukuvuga ko bica bihagarara kandi ivyo ni ibintu bikorwa mu isi yose gutyo si mu Burundi gusa ni ku isi yose rero ni kibazo gikomeye kindi urabona nk'ubu bandikiye banki nkuru y'igihugu bandikira n'umukuru wa finance mugabo murazi neza yuko banki nkuru y'igihugu idatwagwa na finance ubu mbere niko vyari bimeze kandi ku isi yose niko bimeze ahandi ho mwashaka banki nkuru y'igihugu irigenga iri independent mugabo uno munsi ntiyigenga kuko iri mu biro by'umukuru w'igihugu itwagwa n'umukuru w'igihugu bituma itagira ikintu bita credibility na independence ivyo rero ni ingorane ikomeye nk'iryo kete ryandikiwe ibanki nkuru y'igihugu ryandikirwa n'umushikiranganji w'igaca leta mu bisazo bari kwandikira ubatwara n'umukuru w'igihugu nawe ntibashaka kumwandikira kuko nkeka amateka n'abatari barekurira kuko nakubwiye ko bajya bakorana n'ibihugu vy'isi kw'isi iyo rero ni ingorane ikomeye cyane jewe mbonamo ngahe ibintu bishika kuri bitatu ubwa mbere banki y'igihugu irinjirirwa barayinjirira ikigira kabiri ntibashobora guhanahana mu buryo bw'ubuhinga amakuru n'ubushikiranganje bw'igaca leta tuvuciye muri bita procédure administrative ntibikunda kubera ntabatwara ikigira gatatu nuko baca bakora ugutariko kubera bica bifata inzira bitagomba gufata kandi none ubuze bwinshi bwagiye muri president bijya bintu bigomba guhindwa bidahindutse bizotugora yuko dushikira ibintu bimwe twifuza gushikira mu vy'ubutunzi. Ano makuru twabateguriye harabandanya inama nkuru y'igihugu ijeje gucungera ibinyamakuru sense wigiye gukorana n'abarongoye ibinyamakuru hamwe n'abamenyesha makuru ubwabo kugira mu matora yimirije bazokore mu bwisanzure. Esperance Ndayizeye yatorewe kurongora iyo nama kuri uyu wa kane yemeza ko bazobandanya basigurira abajeje intwaro kumumenyesha makuru afise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu. Ivyo ngiye muri ano mabanga mu gihe igihugu cimirije amatora nibaza yuko kumvikana gukorana hamwe tugashiramwe n'abajejwe ibinyamakuru tugashiramwe n'abamenyesha makuru nibaza yuko atakibazo kizobaho tuzoja hamwe tuvugane ingene ayo matora yoshobora kumenyeshwa abene gihugu atawurengeye uwundi hama kandi tuzofata umwanya wo kugira ngo tubandanye dusigurira abene gihugu dusigurira abajejwe intwaro kugira bumve ko umumenyesha makuru afise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu hama kandi tubandanya twigisha cane ko uyu mwuga muri kino gihe uriko ukorwa n'abantu benshi cane badafise ubumenyi muri uwo mwuga tuzoje tubandanya ico gikorwa cyo kugira ngo tubandanye dufasha kugira ngo baronke ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gukora neza ku neza y'igihugu basanzwe bakoreramo. Imigambwe imwe ngo ntiboneka ku rubuga rwa politike kubera ifise uburyo buke bivugwa na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona abona ko mu bihe hegereje ibihe vy'amatora bamwe mu bajejwe intwaro ku mitumba no mu mazone bafata nabi abanywanyi batari mu migambwe cyo kimwe n'uri ku butegetsi bigatuma umubano utosekara uyarongoye Iprona agasaba abajeje intwaro gufasha kugira imigambwe ikore yisanzuye n'abarongoye imigambwe bakoreshe amajambo yubaka mu banywanyi. Uvuga ngo urubuga rwa politike rumeze gute hariho ubukene atari umugambwe uri ku butegetsi ugenda ufise uburyo indi migambwe nayo iri kuri bwiga ko nta buryo bafise kuvuga rero ngo umuntu ariko araburagizwa atari ku kibuga umubuza gute ingorane aho ziri kumbure zivuye nkuko abandi babivuga umugambwe SNL nari nabivuze ufise ibibazo wari ukomeye bizwi iyo gize ibibazo biramenyekana ivyo navyo nibibazo biri hagati baravuga kuri hagati yabo kumushikanganje bw'intwaro hagati burimwe ukuboko ivyo nivyo bibazo byo gutorerwa inyishu kugira ngo imigambwe idakomeye demokrasi nikomera mu gihe ivyo byo mu vyemere kandi babibone iyo rero abantu bari ku kibuga niho babona cyane hariya ku mitumba kuko mu ntara ku mugwa wa komine
mukuru wa komine nta numwe kujugwara ibibazo biri hariya ku mitumba aho bakuru b'umugambwe uri ku butegetsi aho bakuru b'imitumba abo bose batarigera bamenya akamaro ka demokrasi kw'ibigambwe ifise uruhusha rwo kuja ku mitumba igakora ukuri kwawe ivyo nivyo byo gukosora kuko bidakosowe mu matora aza abantu bokumva induru kandi byari byo gukosorwa hakiri kare abakuru b'imitumba ugasanga umuntu aravuye mu nama y'umugambwe umuntu atashe bakaca bamuja ko ati wari wagiye kugira iki ntuzosubira kuza ivyo ndamaze kuvyumva navyumvise ngaho ibujumbura ku winterekwa abadasigana bari bavuye mu nama ngaha kumugumya abandi bakagira umukuru wa quartier yaho ari yadukiza kubuza abadasigana ngo musubire kujayo ngo muri ko muronona ngo umugambwe wacu ngaha ku mutumba mugenda murumva kwivya ari ibintu bibi igihe nk'ivyo bibandanije abantu ari bataha murumva ko abantu baba bataha ahantu habi bavise ubwoba hanyuma intwaro ikubahiriza amategeko abagiye gukora bagakora batanga ivyimviro hanyuma n'imigambwe mu majambo tuvuga tugarushanya imigambi nituze gutukana nituze kwararakana aho umuntu akavuga ko ibintu uko bimeze by'igihugu ukuntu yoipfuza ko ibintu bihinduka mu vy'imibano mu vy'ubutunzi mu vya politike kandi umuntu akabishikiriza afise n'inyishu zabyo. Mu gisata c'indero naho abanyeshure bo mu mashuri ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ngo bariko baritegurira neza ikibazo cyo mu mwaka wa nyuma kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza abaganiriye n'abagenzi bacu bamenyesha ko ubu bariko barakora ibibazo vy'imyimenyerezo babifashijwemwo n'abigisha babo ni nkuru tubaza Jean Marie Vianney Ndakumana. Abanyeshure biga kw'ishure rya Lycée Municipal Kamenge riri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko imyiteguro y'ico kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kwirikiragenda neza kuko muri kino gihe bariko barasubiramo ivyo bize mu ishure. Imyiteguro kuri twebwe abanyeshure kiragenda neza ko turiga vy'ukuri amakaye turabirembeje ubwo si twe tubona exeta irageze ngo tuyikore kuko abigisha ama programme barayamaze baratwigishije neza turamenya ubu byukuri turifuza no kuyikora kuko twarize bihagije. Imyiteguro y'ikibazo ca leta tuko turagerageza kwitegura neza ko abigisha nini baradufashije guhera mu cyo ca mbere gushika mu cyo ca kabiri badufasha no gukosora ama practice pamwamwe abigisha mwe mwaratwetse ukuntu ugeze imbere y'ikibazo ushora kuganya umwanya ugatwara umwanya ukagereza ugafata ujya mwanya wabaguhaye nturenze. Anje nini nahazwe umuyobozi ajejwe ivyigwa kuri iryo shure amenyesha ko intonde z'ivyigwa ko zarangiye akirikare muri kino gihe ngo ariko akurikiranira hafi abo banyeshure. Mushuri wacu ya Lycée Municipal Kamenge imyiteguro y'ibibazo barayirembeje abanyeshure bariko bariga barajamwe gakorana ama exercice hama iyo bashitse kuco batumva bagahamagara bigisha bakaza bakabafasha amaprograme yose yaraheze. No kw'ishure rya Lycée Sainte Famille riri muri zone ya Kinama ngaho mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura naho nyene imyiteguro iriko iragenda neza. Ciza Geraldine umwe mu bigisha bo kuri iryo shure yatumenyesheje ko muri kino gihe ko babandanya batonda kw'ishure kugira basubiriremo abanyeshure ivyo baba batatahuye neza. Kandi turabize ko bazogitora kuko twarabakurikiranye umwaka wose. Kandi uko turiko turabikurikirana bariko bariga neza umunyeshure ica tumva aranaduhamagara twebwe tubabwira yuko naho ikiruhuko kizoba kihari imbere yuko bakora ikibazo ntikibuza ko baduhamagara uwo bakeneye ko abafasha arabahamagara hanyuma tukabafasha bakabandanya bitegura neza. Rero nta nkeka turazi ko bazobimenya. Uwo mwigisha wo kuri Lycée Sainte Famille cyo kimwe n'umuyobozi ajejwe ivyigwa ku ishure rya Lycée Municipal Kamenge basaba abavyeyi ko bokorohereza abana mu kubareka kuza gusubiramo ivyigwa muri kino gihe. Ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza kikaba kizotangura ku munsi wa kabiri w'indwiza kwigenekerezo rya 9 kuno kwezi kwindwi gushika ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 12 kuno kwezi kwindwi. Akoze Jean Marie Vianney Ndakumana bakoze n'abagenzanje bandi bafashije gutorokanya no makuru twabashikirije ni hano ayo kuri no munsi tuyasozereye nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugire ibihe vyiza.